gira mugenza guti abansi ba bamara Imana ishimwe cyane. Abakwifuriza iki bamara, abakwifuriza gukena bamara, abakwifuriza gupfa bamara, abaguteza imitego abaribo bayigwamo. Amen. Abatifuza gukira ukire babona, abatifuza gutunga utunge babona. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko Imana ni umucamanza mwiza. Uhoraho ngo aza amanuka amanutse gutabara Dawidi, ngo ahitana imisaya y'abansi biwe bose irayimenagura. Ariko ikofe ry'Imana habe n'iry'iwanje yomenya imisaya itari mike. Nta kure habaho Imana itoshya gukura umuntu mugarukana. Imana ishimwe cyane. Wanaziviwe. Birashobora kuba muri izi myaka myinshi abantu bakuzengereje imyaka myinshi, uri mu karenganyo kadahera, uri mu gasuzuguro kadahera, abantu bakuvuga amajambo atariyo, bagucafuza ijoro n'umurango, ukumva umengura ni ukuciye mu bana. Reka ndakubwira, isaha y'Imana igiye gushika. Izoba cecekeje. Imana ishimwe cyane. Uko yagiriye Dawidi niko izokugirira. Ducika ivutu mu gihe umutima utakwagiriza ikibi. Niba umuntu akurenganishe akakwagiriza ibyo udakora, akabwira n'abandi akabosha ngo bamufashe kukwanga, reka bagwire. Nuko ukoma induru ibintu byawe ukiri ko wahwa nabi muhira gusa. Reka nabo ku izone bakwanga no ku ikomine bakwanga. Ukwaho ugomba gukwira intara yose, ntiruzoja mu imbibe z'igihugu Imana itaragutabara. Uzi ko hari umuntu yokwanga akakurenganya, yaje no kwibwira abandi akabesha bakamufasha kukurenganya, ukamurya witwara, ukamurya uja, ukamurya imboni Burundi, ukarira mw'ijoro, baca mu gitondo ukayahanagura, ubuzima bukabandanya imyaka 3 uri muri ibi. Ariko isho nkundira Imana, iyo uhindukiye umunsi mukayihamagara. Amen. Imana ishimwe cyane. Iragutabara babandiye bagahindura indimi. Mu buzima maze kubona nta kintu kiryoshe nk'umuntu yarahiye akarema ko atazoshikako. Umunsi umwe mu gahuro akakwita ngo nyakubahwa. Dawidi arabura imbere y'Imana ati Imana nawe urabizi igihe baba banagwara jewe impuzu zanjye zacika amagunira narababara nkaje imbere y'Imana nkarira nk'abasengera ati nkamera nk'uririra nyina yapfuye, ariko ngo joho nafatwa n'akagwara na gatoya ngo bakagira iminsi mikuru bakavuga ati hari n'ahatoki. Ibyo urabizi. Imana ati urabizi. Ati ariko aho bigeze abarondera ku icy'ubugingo bwari ikigiciro ngo bakogwe n'isoni bamara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wanaziviwe. Gira mugenza guti abansi ba bamara. Imana ishimwe cyane. Abakwifuriza iki bamara, abakwifuriza gukena bamara, abakwifuriza gupfa bamara, abaguteza imitego abaribo bayigwamo. Amen. Abatifuza gukira ukire babona, abatifuza gutunga utunge babona. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko Imana ni umucamanza mwiza. Imana rero ngo yumve gusenga kwa Dawidi, ngo yitegereze ko kibona Dawidi akeneye gutabara. Imana ngo niyigarura iteka gakono k'uburake mugabo ishire mu birungo vyinshi. Yari yarasabireze. Imana ishimwe cyane. Hari Imana iraka yakubita umuntu nubwo nawe apanga wari ukeneye ko uwo mugosoro haguti
umugabo yewe mana nawe warengeje Imana ishimwe cyane. Bibiliya yatubwiye ngo uhoraho ngo amanuka amanutse gutabara Dawidi ngo ahitana imisaya y'abansi biwe bose irayimenagura. Ariko ikofe ry'Imana habe n'iry'iwanje yomenya imisaya itari mike. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Muri 1998 nigeze gukubita ikofe umuntu. Ikofe. Chogiye nari umuhungu w'umusore nyene asobanutse. Nakina basket na zahandi bona umuhungu akunda siporo kubita amagendera twariye nayiguma. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu umwe aranje kuza arambabaza cyane. Imana ishimwe cyane. Ndamukubita no burakari. Ona mukubita ikofe hano aho kuva amaraso muri uko gutwe ayava muri uko. Agwa hasi. Wagwe hasi. Nari nshiga ku ishuri kuri so y'ikiganda bahazi. Imana ishimwe cyane. Baramuyora bamujana ku bitaro. Bamujana ku bitaro abaganga baravuga ati uyu muntu ashobora kudakira. Agapfa. Amakuru barayanzanira bati yewe wewe ibintu bigenda ukundi wewe mukanya amapinga arashika maze ndavuga nti yageze gutati mukanya arapfa abaganga bamaze kubitangaza. Ncamwidirisha inyuma muri dorotware nkorokera inyuma mu bitoka aho bita kwa gufungura nkorokera mu mwonga hanyuma ndayoba ngarukiriga wese akashamuka n'ingaragara. Sinajimuhira uko nari nzi yuko bazondonderayo. Nja kunyegera handi hantu bita Nyangungu. Imana ishimwe cyane. Amen. Numva mu minsi mike asinza gakuru ko umuntu avuyeyo arabaza ati burya rero wa muntu wakubita Imana yaracanye ati yarasubiye ku ishuri yarakize. Imana ishimwe. Ariko kubico gihe ndarahi Imana ishimwe cyane. Sozo kwita ukofu umuntu. Rero Imana nguje gukubita abanzi ba Dawidi ibakubita n'uburakari ngo abikubise bose mu misaya ikameneka tiyameneka gusa umusaya ugahitana n'ibyinyo bigahurukira rimwe. Niko Imana ishimwe cyane. Haleluya. Noneho Dawidi maze kwandika izaburi atabansi banje Mana ati wabakoreye akanda ati wabamenye imisaya noneho namenye orahugaguritse. Imana ishimwe cyane. Bwana ziviwe umuntu atagira imisaya atagira menyo kwa kuvuga nabi yahorana azokubandanya. Ariko Imana icecekesha abantu ikabacecekesha burundu. Imana ishimwe cyane. Hare utakigira ikibi ibi byose byavuyeho uzosubira kuja uregeteranya uvuga abantu nabi uvugishije keza aho wana Imana itaramanura ikofe ryayo. Imana nishimwe. Haleluya. Bwana ziviwe. Rero Dawidi iri jambo ryatwigishije iki? Wewe sinzi abaguhaguruka ingene bangana ariko urabazi. Ni uzi uri imbere y'Imana mariro usukaho n'ibyo yereka ingene bingana. Imana ishimwe cyane. Amagwagwa kuzungurutse ni uzi ingene angana ni usugeje. Ariko ndagenda kubwira nubwo abantu baguhebuza ngo nta kigikoreka nta kigishobotse ku buzima bwawe haracyari ikiziga. Ubutabarwa kurashariho. Nta kure habaho Imana itoshya mikuru umuntu mugarukana. Imana ishimwe cyane. Bwana ziviwe. Birashobora ko muri imyaka myinshi abantu bakuzengeje imyaka myinshi uri mu karenganyo kadahera uri mu gasuzuguro kadahera abantu bakuvuga amajambo atariyo bagucavuza ijoro n'umurango ukumva umengura nuko uciye mu bana. Reka ndakubwira isaha y'Imana igiye gushika. Izoba cecekesha. Imana ishimwe cyane. Uko yagiriye Dawidi niko izokugirira. Ducika ivutu mu gihe umutima utakwagiriza ikibi. Niba umuntu akurenganije akakwagiriza ibyo udakora akabwira n'abandi akabosha ngo bamufashe kukwanga reka bagwire ruke ukome induru ibintu byawe ukiriko wankwa nabi muhira gusa. Reka nabo kwizone bakwanga no kwikomine bakwanga. Ukwaho ugomba kwintara yose
ntiruzoja mu imbibe z'igihugu Imana itaragutabara. Haleluya, Bwana ziviwe. Amen. Abantu benshi bariyahura bakimanura ku mayetaje, abandi bakimanikira ku biti kubera abantu babuze umuntu n'umwe yobaharezo, umuntu n'umwe yobatahura, kandi mu by'ukuri bariko bararenganya. Ntukabikore, uramenya Imana, rengera Imana. Imana ishimwe cyane. Zaburi ya 40 babona arindira y'Uhoraho nihangana. Kurindira Imana ushiremo kwihangana. Hari igihe Imana ikurindiriza kubera yoyo ibyo igomba gukorera birengeye ibyo witeze. Imana ishimwe cyane. Amen. Bwana sifiwe. Dawidi arabyuka asanga abantu bariko baramugarariza, abandi bifuza kumwica, abandi bariko bamwagiriza ibinyoma. Dawidi aravuga ngo Mana haguruka urwane kandi wongere umburane. Amen. Haleluya. Amen. Uzi ko ari umuntu yokwanga akakurenganya, yaje no kubibwira abandi akabesha bakamufasha wo kurenganya, ukabura witwara, ukabura yuje, ukabura imboni Burundi, ukarira mwijoro, baca mu gitondo ukayahanagura, ubuzima bukabandanya imyaka 3 uri muri ibi. Ariko isho nkundira Imana, iyo uhindukiye umunsi mukayihamagara. Amen. Imana ishimwe cyane. Iragutabara babandi nyene bagahindura indimi. Mu buzima maze kubona nta kintu kiryoshe nk'umuntu yarahiye akarema ko atakuzoshikako. Umunsi umwe mu gahuro akakwita ngo nyakubahwa. Itoki umuntu akarenga ati jewe ngiriho nta ntango uzonterana. Umunsi umwe mu gitondo ukabona Imana imurambitse hasi, icyubahiro cyamuheze ko kagasuzuguro yaravuze kaheze, asigara umuntu aho yifuza uwo mugendera. Mwabona akavuga ngo muta yo nyakubahwa. Icyo kintu kirahimbaye. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yamuri kirereka abantu ko atamuntu avuze ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu. Nta jambo rya nyuma uvuze ku cyaremwe cy'umuntu. Hayi. Imana yo ubutegetsi ububasha ikaguha n'ibigushigikira aho ukomere. Imana ishimwe cyane. Ariko hageze kuvuga ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu, Imana ntibivuze. Nizi cyazoba, nizi n'igihe azokiba. Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe. Nigeze kumviza documentary imwe, muzi ko abanyamerika ari abantu bakomeye cyane. Vraiment tuba tureka kubeshana ngo twihagarane ko birebire. Umunyamerika arakomeye. Vuga ngo arakomeye. N'ukuri ko Imana akomeye. Umunyamerika arakomeye. Bavisa amayeri n'ubushobozi bwinshi cyane. Ariko n'umuza documentary ingane bateguye kwica uwitwa Fidel Castro, perezida wa Cuba. Bamuhusha inshuro 638 kandi bipangwa na CIA, bipangwa na FBI. Abatasi bawo muzi ko ari biko ubu bageze ahantu batatisha n'insazi. Ariko abazungu ni bake insazi bagakora akantu kameze n'insazi karimo systeme zose, ukibaza ngo insazi yaje mu nzu wawe kumbe barayiteregida bukebu kikazi kibera mu cyumbe wawe. Bamara ni computer bakagahamagara kakazi kagatanga amakuru kabaka kateme mwaye. Imana ishimwe cyane. Ariko nuvirije ingane bamuteze n'ingane bagombye kumwica n'inshuro babiteguye bavuga bati umunsi turamurangiza, ariko bakamuhusha inshuro 638 kugeza aho bavuga bati turahevye na turarindiriye azopfe yipfire n'akararashaje. Ndamenya ngo Imana nubwo ukomeye, nubwo umenya byinshi, agahinyuza k'Imana kamaho.
Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari Imana yo kugashobora kugira ngo wigire nayo gukomeye ariko ikwanki iranga. Ndagiweza ndumviriza ndavuga nti kwe ubuzima bw'umuntu ndemeye uri mu maboko y'Imana. Bamutegeye ku mishigiti, bamutegera ku mayesime, afise uburyo bwinshi bwo kwikura ku mwanzi ariko byaranze kugeza aho Fidel Castro yipfira ashaje igihe adasigira petit frère wiwe aritaye. Rero aho kandi ndakibutse menya iyo wumvise ngo banaka bari mu nama yo kugwaye bari mu nama yo kugirana bari kubategurira kubintu ufise ibyo vyemeza ukabufisa no kwizera gushize ku Mana uzi ngo ni baruhe ariko iconze bazorohera gusa. Amen. Amen. Bazorohera gusa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Igenda ari Gitega barakawunigishije Imana ishimwe cyane. Sinzi ko kaciye kuri YouTube sinzi. Kimongo Imana ishimwe cyane. Imongo iri mu ishyamba igiye kubyara. Ibinyotewe cyane. Kandi impongo zivoma ntiyobwira igabo yayo bivuga tugenda uvomere nywa amazi wawe urishikira ku mugezi. Isiga ibyana ngaheje kubyara yirirwa kurondera amazi ku mugezi. Imana ishimwe cyane. Irayanywa bugingiri kirayanywa intambwe nayo kirahigira hasi. Imana ishimwe iba yayibonye iravuga ati urayanywa mugabo nanjye ndagufungura. Noneho mukanya ngo yumva ishamba rirahiye ririkorera ku mucanwa kandi umucanwa ugenda ugana ibyana byayo biri urumva. Noneho yampamukazi ngo iravumbuka yunamura amaso muje gutabara ibyana yo. Noneho ngo ije gutabara yagize gutya ikibuza amaso n'intambwe neza yihagaze imbere y'igiriye. Imana ishimwe cyane. Ariko hirya naho ngo hari umuhigi nawe ariko arahiga imboga. Imana ishimwe cyane. Urumva iyo mpongo nawe yari yayibonye arayibona ati naje ndayishe ugingo igeze gutya sinzi ukuntu umuhigi arekuye umwami arekura umwami wa mwami aho gufata ya mpongo imera nk'ikwese gato icukubita muri ya ntare. Intare nayo ntiyokwitwa n'umwami w'ikimpongo. Ya ntare nayo iga kuraba ati ubu rero birahindutse aho kuja kuraba ya mpongo ihindukirira uyirashe. Imana ishimwe. Haleluya. Ihindukira uyirashe iramubona ica yibagira ya mpongo yiruka gufata wa wundi yarayirashe. Noneho abansi bose bari bahuriye kwica ya mpongo basubiranamo muri ka kanya nyene aho ya ntare ivuye ivumbutse ija gufata uwayirashe kandi yararashe impongo abari hibona inzira iriruka isanga ibyana byayo mu cyangwa turabishikira urabideprasa bibaho. Nubwo urupfu rwoba ruzi ngo ruguvize mu kanwa Imana ntiyigera ibura inzira yo gutabara umuntu igomba gutabara. Amen. Haleluya. Abansi bari baje bose bahiga impongo ariko umwana wagomba kuyica urasa uwundi mwanzi mugenzi wawe. Maze mushaka basubiranamo aho abansi umwanzi aho yarahagaze ngo ayiriye abariho ibona inzira ija gutabara ibyana byawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ndagomba abantu mwese ufise ibintu biguhanze ufise ibibazo nk'ibi Dawidi afise by'abantu bahaguruka ngo bamugwanya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kandi urabafise bariho. Reka ndakubwire ibyo uri kubatekinika byose hagarara yakumana y'ibindi tori icumu kimito kinini tora n'ingizo tondo urugamba ngwane icyo nkundira Imana ikugwanira umerewe neza hanyuma ikakuzanira insinzi ati genda ubyine gusa. Dawidi yaririmbye indirimbo ya gatatu Imana imaze kumutabara ikamenya imisaya n'ibyinyo by'abanzi biwe. Imana ishimwe cyane. Yasharirimbiye iya kane amaze kuririmba ageze ku murongo w'8
aravuga ngo narabyihweje neza ngo nzokwama ndyama nsinziriye ngo atakintu na kimwe nicu ngo kuko namenye kuhoraho ari we mpamahoro. Imana yoguheritira umubanzi abo mu bana bakuroga abandi bakwifuriza ikibi ariko ugasinzira. Amen. Dawidi yavuze ati nta n'amakuru y'abavuza kumviza jewe ubwo mbonye iby'Imana ikoze mu kanya sase abantu baravuga ati mu kanya turamuhamba arapfa akabona aduga n'ibendera ry'intsinzi. Yavuze ati ndabitahuye muze mugoye mugira inama zose mushaka mutegura imitego yose mutega jewe nzokwama ndyama nsinzire kuko sinzokira ku bwanje si ubuhinga bwo kurwana buzonkiza namenye ko Imana uhoraho ari we wenyine arwanira akamba amahoro nzoryama nsinzire. Imana ishimwe cyane. None ubundi ho nk'ubu wo kubaza ubayeho gute ibyo ugezeko ubigezeko gute kuvuga isamira abantu batega imitego ukavuka ukaruka ugakura ukarongora uno munsi ugira ushingize uronke n'abakazana uwo bisigura ngo nuko abasi bawe bagize umutima mwiza barakureka nuko abarozi bagize bagita umureke nuko abanyeshari bakuretse oya hari aho mwagera umutega wo gushibukanye Imana ikawutegura ikamucanaho ukawurenganya. Abantu benshi bakibaza bati byagenze gute. Icyo nkundira abarozi rero kimwe iyo babananiye baja mu nama bakavuga ngo nawe ngo siyoro bakakwita umurozi nawe bati nawe yaricungereye Imana ishimwe cyane. Amen. Ukabasesaguza bakajya gucisha muri Tanzania bikanka bakajya muri Ghana Nigeria bikananirana bazi ngo nawe umurozi nawe muvuze ibiheko bikomakome kumbe wewe igihe gukoresha n'amasengesho gusa. Amen. Amasengesho gusa. Abarozi bakabiri yacu bakavuga ati wapi kabisa uya mutipe nawe ni karigenze arafise yarikingiye naho inkinzo yawe ni kiganza c'Imana gusa hakini nabo kuyongobeza none no munsi barahari abo vina wamerewe nari wahomvye wasuzuguritse bariho kandi bararindirije Imana ishimwe cyane ari Imana yo mwijuru. Amen. Dawidi baje kuryama ku biganza ku birenge by'abaga ati Imana ndakwinginze aba bantu banondera ko intambara ariko ni benshi kandi bazumva ubwinshi bazumva n'ibihangana wana rero Imana mwe mare kwemera Dawidi ayibigwanisha ariko mwarabonye aho Imana igwanisha ikimito kwe icumu ngo ni nkinzi. Imana ishimwe cyane. Imana itonda urugamba iraheze imuneshereza abansi imaze kuba muneshereza iramuzanira amakuru meza iravuga ati insinzi yabonetse sohoka wiryamire ndi kumwe nawe nzogendana nawe ntugire ubwoba abansi bawe nzoba umwansi w'abansi bawe nzokunda bagukunda abakuvuma nzobavuma wowe ureke gusa ugororoke ukora imirimo yanjye utekanye. Amen. Haleluya. Dawidi ngamare kuvyumva atora inanga aririmba ati nzokwama ndyama nsinziriye atana kimwe n'icyo ubwo uhora hari mu ruhande rwawe nama ndababwira Imana iri mu ruhande rwawe niwe uri kumwe na majority niwe uri kumwe na benshi. Amen. Amen. Imisibo n'ibitutsi by'abantu ntacyo byokora. Sinzi umuntu umeze avuga ati mwigeze mwumva umuntu yishwe n'igitutsi kikamwica agapfa. Aya Imana ishimwe. Ari icyatumye Imana itabara Dawidi niki nuko Dawidi yarabayeho ubugingo buyihimbara. Dawidi yarabayeho ubugingo bugororokera Imana. Dawidi
burya n'umuntu niyo yumvise umuhanuzi amubwira ati wakoze icyaha ntiyarabe icyubahiro afise, yikubita imbere y'ibirenge by'Imana akarira akitembagaza, Imana yamubona umutima umenetse afise ikamuha imbabazi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Gutabaza Imana, nawe raba umutima ujanye gutabaza Imana. Nimba uri umugome nk'uko abakwanga n'abarabagome, ukajana umutima w'ubugome imbere y'Imana, wigutabara ntizogwana. Ariko Imana igomba yuko wewe wezwa mu mutima ukayitunganira, ibisigaye ukayiharira, ikigwanira, ikicira imanza, ibisigaye ubuzima bwawe ikagutwara mu biganza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari amasengesho menshi y'abatabaza Imana, Imana itigera yumva kubera ibona ko ayo masengesho uyasenganya umujinya, uyasenganya ikibi n'umugambi wo kwihora abanzi bawe. Muri icyo gihe Imana yo gutabara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ugomba ngo Imana igukomeze kugira ngo ugire n'abakugiriye nabi, iryo sengesho ntizoryumva. Ariko Imana ibona ngo uyu muntu namubwira neza, azomenya ko inabi ineshwa n'ineza, agaburira abamwanga, akunda abansi biwe, asabira abamuhama, iryo sengesho Imana iraryumva. Mbega kuri kuririra Imana icyo uri kurayisaba ugifitiye imigambi ye, ugifitiye imigambi ye, ugifitiye imigambi ye. Utagifitiye imigambi myiza ntizokumva. Naye abansi bawe bobo ntuzobabura. Mugabe urinzwe n'Imana, ubonanira batayibona ariko yo yibabona. Imana ishimwe cyane. Musuba nigeze gutakariro k'umusore bari mu icupa yugaye icupa, umusore bari uzugende ufata umusore bari ushire mu icupa ryera rimwe rivumo zagwise kinaje. Imana ishimwe cyane. Uce wuga ari guterere mu mboko yacu, iboko zigiriki ziriba ziradoma, none zidoma umusore yazidoma iki? Zidoma icupa, ibirwa bigafyatana ku icupa kandi bati ndabubona yakubita ku icupa. Kubera iki? Inkoko zibona yuko hari ikindi kintu kiri hagati y'umusore banyinazi. Imana ishimwe cyane. Zose ibaza ngo zirabubona ziramufasha, mugari protection itaboneka iri hagati y'umusore banyinicupa n'inkoko ni icupa ribonerana. Imana ishimwe cyane. Uko niko Imana yatugize. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uwarikiye Abayahudi yavuze ngo abamarayika ngo ni imiyaga. Imana ishimwe cyane. Ngo bamwereka mu ishusho y'imiyaga. Hari igihe Imana rero iza yakuzungurutsa ko abamarayika bayo n'inkota zakimiriye n'imiyaga itaboneka, none amaso yavuga ngo turamufata, bakumva sinzi ubushobozi buje ibintu bigapfa. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Twarinzwe n'Imana. Amaboko y'Imana akabona umengo uri hafi ariko ukabananira. Kubera iki? Hari ikintu cy'igikuta Imana yakubatseho batabona. Imana ishimwe cyane. Imana ikubamiye ku bwiza bwayo, ikagushyira ko abarinzi bayo n'uburinzi bwayo, nta muntu yobibona. Ariko abapfumu n'abarozi bo Satani arababwira kuri ya muntu ari mu shusho y'umuriro. Imana ishimwe. Haleluya. Warazifiwe. Amen. Ariko ntushobora kwinjira muri ubwo bwiza bw'Imana ugifise ibyaha mu mutima. Ariko ndarangiza. Imana ishimwe. Nimba ugomba kwinjira muri ubwo bwiza bw'Imana ukaja muri protection y'Imana, hari icyo Imana igusaba. Iyambure ububi bwose, iyambure icyaha, kura mu mutima wawe iyo nzigo, kura mu mutima w'amacakubiri, kura n'urwango, kura n'ishari, kura n'ubwicanyi, kura n'icyo kibibona muri wewe. Wamara kugipakura bikuramo, ubuzima bwawe ukabutereka mu maboko y'Imana, ukareka Yesu akora umwami n'umukiza. Washa ku Mana ikagutegera amaboko, wahunga ikaguhungira, ukayihungirako, abansi bagukurikira bagasangugezaho batogufata kandi batabona impamvu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abantu benshi birirwa barakubita imyereka Satani
nabonye ahantu batoye inkoni birirwa baromagura umusozi ngo bareke bakubita Satani. Mwarasaze. Ugomba guhunga Satani no kurwana nawe. Ntiwiriguriyusha, ntibikeneye pompaje, ntibikeneye inkoni n'ubuhiri, bikeneye yuko winjira mu bwiza bw'Imana. Umaze kwinjira mu bwiza bw'Imana, iyo ni zone Satani ataronkera ibyangombwa byo gushikana. Kuko iyo ahageze asanga hari bariyeri avuga ati hano ntibikunda. Imana ishimwe cyane. Iyo umunyamuntu rero ukagira neza, ugakunda Imana, ugasenga, ukanka ikibi mu mutima wawe, iyo umuntu bageze inama yo kugira nabi, bakagira imigambi yo kugira nabi, bagatega imitego itandukanye, barindira yuko yogufata bakabura. Kubera iki? Barakubona mugabo ikibazo urimo nabo muri kumwe ntibaboneka. Abamarayika bayo bageraho bagutegeye imitego bakaguterura, bakagushira ku mababa yayo, bakahakurenganya. Bagasigara bacuza umutego babaza bati amakuru ni gute? Bati yaharenganye yange yakiriyeho gute? Iryo banga ntariyo bazi. Gusenga Imana. Amen. Gusenga Imana. Tugendera kumva zuguruye batwirimira buri munsi. Tuzisha hejuru misi yose. Badutega imitego buri munsi. Ariko marayika w'Imana akagendera imbere yacu. Akagendera ategura iyo tuzi n'iyo tutazi. Abansi bakorana ku mugoroba bakavuga bati bigenze gute? Byagenze gute? Kuri twagomba gukora bitabikoze ko bitashobotse. Bakarabana mu maso bati muri twebwe ubwo ntawo bayamenye ibanga agahakwepa agaca hano. Bakavuga ati nta n'umwe. Mugabo hari icyo dufise badafise. Dufise Imana itega babona, bakaje inama babona iri kirabumva, ariko yabitegereza ikabazunguriza umwe ati ni muruhe muruhire gusa. Imana ikaguhungisha itakugishije inama. Uwo ari guca ahantu bagutegeye imitego, Imana ikazana impamvu zagukwepesha. Noneho bakarinda bagategura yamenye amakuru, ntayo makuru wamenye, ni marayika w'Imana gushishira hamwe. Dawidi aravuga ngo Mana haguruka urwane umburane. Abantu benshi bakunda kwisigura iyo bavuze ku bintu asharonde abantu nanjye mfasha nisigure muri ibi. Hari ibikenewe kwisigura n'ibidakenewe. Uzosoma amakuru ya Yosuwa. Yosuwa umuhereza ngo Satani yamurengukanye imbere y'Imana, ngo yambaye urukanzu rucafu, yari yamusize ibyondo byose bibaho, yibyagirije ibintu bibi byose akora, ari mushiro. Ngo ashitse ku Mana aja kumurega, Imana yamurabakeza atatu. Yosuwa ni uzaye atuye no mu ijuru tuze ko ari gushirira shaka muri ayo mateshwa n'ibyo mu isi wamusize n'ibyo uzanye ati hano tumuzi nk'igishiri shaka muri. Imana iravuga ngo itegeka abamarayika bayo ngo mukuru urwo rukanzu rucafuye bamwambitse. Imana ishimwe cyane. Ngo muje mu bubiko muzanire iyindi kanzu yera. Yosuwa n'isi bamwambitse kanzu yanduye, ibiremeye ntayo n'ibinyoma n'ibindi bamugeze ko byose, ariko ijuru ngo rigere gucura urubanza. Reba ngo muribesha, uko mumuzi siko tumuzi, uko mumubona siko mumubona, iyo muvuga se tumuvuga ko. Icyo kintu bakimukura ko ku itegeko ry'Imana, yambara ikanzu rivuye mu ijuru. Satani aramaramara, Yosuwa agaruka yambaye ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Mureke twitware ducishe urubanza ku Mana. Imbere yo gukoranya imiryango n'abagenzi n'abandi, banzuje imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko none wowe ugomba kwitwara, witwara umutima umeze gute? Abagukandamije bariho, n'abakugera inama bariho, kandi ubuzungu bwo kubava imbere, ubuzungu bwo mu mitego baguteze, ubuzungu bwo kuzohama aho bagutegeye. Reka ndaguhe amaye. Imana ishimwe cyane. Ndaguha ijambo ryiza, ndaguha inkuru nziza. Imana ishimwe cyane. Ni wemere kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, niyamara kuza mu bugingo bwawe akaguhindura icyaremwe gishasha. Haleluya. Ibyakera byose akabigukurako,
icyo gihe haleluya izina ryawe ririmugwa ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Imana ishimwe cyane haleluya. Abazokurwanya ijuru rizohaguruka, abagutega imitego Imana izoyitegura, abakwimira ibyobo Imana izobizibira. Ariko Imana iragomba cyane, Imana igihambaza uko yokiza umubiri wawe kugira ntugirirwe nabi. Imana igomba kurokora ubugingo bwawe, kuko inyuma y'urupfu tuzobaho ubundi buzima. Ariko abapfuye bapfiriye mu mwanya haleluya bazozukira kongera kubaho mu bwami bw'Imana. Ariko nubwo Imana yo gutabara ugasanga igutabaye umugabo waze kwihana kubw'imbabazi zayo gusa n'ubuntu bwayo, ejo ni wamara gupfa kuko naho abanza atari bo kwica umubiri wawe ufise igihe wateguriye kuzobaho umunsi w'urupfu uzoza kujyana. Ariko ubugingo bwawe buzakomeye gupfa ubugira kabiri. Abantu benshi bafise inzigo y'ibyo bakorewe n'abantu, kandi mu by'ukuri bakubwiye bati jewe nakaye ibi bakabidendekeranya, nawe wumva yuko uwo muntu umutima wakomeretse. Umugabo nagenda kubwira umutima ukomeretse Imana ishimwe cyane, nta kindi kiwuvura nk'iyo umutima wemeye ukarekura imbabazi kwa ubwiriye nawe babari. Ushaka wagize agahinda kenshi kubw'umuntu kanaka n'uwo mubandera ukagutera, ariko nagenda kubwira nta mahoro uzokwigera uronka mu bugingo bwawe mu gihe umutima wawe utarekura imbabazi. Uzokora umubona ubabare, uje mu cyumurire, wibuke bya bintu byose gukorera, wumve winyoje, wisige utuvuta ntitugufate, n'utwo kurya ntitugutera kabiri. Kubera iki? Warangiye Kristo kwinjira mu mutima ngo yinjizemo amahoro, gukorera umwami w'amahoro. Abantu benshi imitima yakomeretse, ntikwanga gukomereka gusa, ahubwo imitima irabaye infecte, ibiguma birabora. Afise umubabaro w'imyaka 10 akibabajwe n'ikibi yakorewe na naka, kandi aracari avuga ngo Mana uko biri kose umpore, uko biri kose ibyo yankoreye urabizi, uzoyimusubize ku mutwe. Ariko nawe nturamubabarira ngo ureke Imana yicira urubanza. Yavuze mu guhora sukwanye n'ukwanje, nta muntu n'umwe yakoze ikintu kibi ngaha atacihaye azovina ataboza intembo yacu. Mariko ni Imana ishimwe cyane haleluya. Ariko benshi imbarazi ntazo mugi ntazo, kandi Imana avuga ati mu byo ushaka byose babarira bagukoreye nabi, nanjye mbona no kubabarira. Abantu benshi biteze ijuru kataje bazojana, utababariye mwene so Imana izokubabarira. Habe no mu isi y'abariho uzobaho ubabaye, ubana agahinda intuntu n'amarira y'isi yose kubereka. Ariko iyo umuntu yemeye ubuzima bwe bwose akaburekura Kristo, ivyumba bisigaye mu mutima akamuhatiganza byose, Imana ishimwe cyane. Yinjira n'ububasha bw'agakoporo, agasohorera hanze, agakoropera hanze bya bintu byose byagukomeretsa umutima wawe, akawushona akawugira neza, cyangwa kuremera mushasha, ugatangwa kugenda wumva amahoro, wumva n'indirimbo z'amashimwe muri we. Amen haleluya. Bwana sifiwe. Mushobora guhaguruka ngo musabire abansi kuranduka no guhera, ariko nawe wo guhamya ibyo bafite cyangwa ubasha kubafise, nawe uri inkozi y'inkazi gusa muri no minsi bagusumbeje inkomezi. Ariko nawe wakweri nawe uri inkozi y'iki, kuko Satani atafise ivyumba bamuhereye mu mutima wawe. Sohora Imana ishimwe haleluya. Igihe cyose ugahabuze ngo wigwanire Imana irakureka. Mugana yakubwira wigwanira uzoruha uhere ingufu ziguherane utarabishobora. Ariko iyo umuntu yazi Imana ngo imugwanire anesha atarushe, akaririmba intsinzi, abanzi bakabimenya bakamutinya, bagatinyana n'Imana yiwe.